Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe abanywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru agezweko ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye. Ni amakuru tuzogaruka hanini ku gisata kirabana n'umutekano, cane cane umutekano wo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Kuri ubu aho vyoba bisubiye kuyangara inyuma y'intambwe yari yatewe n'urongoye igihugu ca Sudani y'Epfo, Perezida Salva Kiir, aho akaba asanzwe anarongoye ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, aho yari yateye akamo Evariste Ndayishimiye ndetse na Paul Kagame guterera mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere na cane cane mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ivyaraye bibaye mu ntara ya Bubanza kw'isaha 3:50 zo mwijoro vyatumye n'ubundi iki gisabo ca Perezida Salva Kiir gisa n'igisubizwa inyuma n'ibi vyabaye, aho Red Tabara yongeye gutera u Rwanda, Uburundi bukongera kwiyama u Rwanda n'ubundi nk'uko vyagenze kuri uno munsi. Mu makuru yiriwe ariko aracana ko ku mbuga ngurukana bumenyi nayarabana n'iki gitero cabaye, aho mu itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi yahise yagiriza igihugu c'u Rwanda n'ubundi ko arico cinyegeje inyuma y'uyu muhari Red Tabara, aho bihaye n'inkombe bagasambura inzu inyubakwa imwe ikomeye cane y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Umugwi Red Tabara ubwawo witangarije ko waraye ugavye igitero Buringa muri komine Gihanga wo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Ibitigiri vy'abaguye n'abakomerekeye muri ico gitero biratandukanye bivanye n'uruhande rwabivuze. Mw'itangazo leta y'u Burundi yasohoye ivuga ko muri ico gitero hishwe abantu 9 barimwo abagore 6 n'umusirikare umwe, hakomereka abandi 5 barimwo abagore 3. Red Tabara yemanga ico gitero yo ikabivuga ko yagavye ibitero bibiri ku birindiro bibiri vy'abasirikare, kimwe kiri ku ruzi Impanda n'ahandi bita Shendomboro, hapfa abasirikare 6, habomogwa n'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD nk'uko uwo muhari wavyanditse ku rubuga rwawo rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Mu gitero cabaye mwijoro hari abavuze yuko ngo umuhari Red Tabara wateye abari mu kigandaro c'uwabo yitavye Imana, gusa bamwe mu banyagihugu bo ngaho bavuga yuko ahubwo muri ico gitero cabaye kuko Red Tabara yateye isa nitunguye, abasoda b'u Burundi bahise birukanka bagana muri ico gice carimwo abo bari mu kigandaro, biza n'ubundi amasasi aza gufata abo bari bitavye ico kigandaro bagiye gufata mu mugongo wabo. Uyu muhari kandi wanashize amafoto y'imyambaro ya gisirikare n'ibigwanisho uvuga ko wahafatiye. Ingoro ya CNDD-FDD iravugwa no mu itangazo rya leta rivuga kandi ko haturi imodoka 2 n'ipikipiki, imodoka imwe ikaba yari irimwo ikiziga c'umuntu yarajanywe mu buruhukiro. Kubw'iryo tangazo leta ikavuga ko igitero cagabwe ku muryango wari mu kigandaro. Red Tabara yo ikaba yaheruka kugaba igitero mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheza, aho yavuze ko yishe abantu 200, ariko Red Tabara yo ikemanga abasirikare 8 n'umupolisi umwe. Mwitangazo inyuma y'ico gitero caraye kibaye, leta y'u Burundi yongeye kwiyamiriza inyifato ya leta y'u Rwanda ibeshejeho ngo yigisha iha ibigwanisho umugwi w'iterabwoba Red Tabara udahengeshanya guhekura Burundi mu bitero bitumberezwa ku banyagihugu ataco bazira, nk'uko biri muri iryo tangazo. Ni mu gihe leta y'u Burundi yahise isaba umutwe abakuru b'uwo mugwi uhawe indaro n'u Rwanda kurungikirwa ubucamanza bw'u Burundi. Red Tabara leta y'u Rwanda ikaba ihakana kandi ivyo yagirizwa n'u Burundi ko ataho ihuriye n'uyu muhari uvugwa ko leta y'u Burundi yo ivuga ko n'ubundi uhawe indaro mu Rwanda ndetse uhabwa na vyinshi vyankenerwa mu gihugu c'u Rwanda. Mu gihe benshi bavuga ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi woba ugiye gusubira kuboneka nk'uko vyari vyasabwe na Perezida Salva Kiir, yarasavye Evariste Ndayishimiye ndetse na Paul Kagame kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere, ibintu vyaraye vyunyutse n'ubundi.
Ku bw'amakuru dukesha iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu, Salva Kiir yamenyesheje abakuru b'ibihugu bose ko amasezerano y'i Nairobi na Rwanda bitegerezwa gushirwa mu ngiro kugira umutekano ntubandanye uhungabana mu gihugu ca Congo. Ivyo bakaba babihurije ko Salva Kiir na Kagame mu Rwanda. Ku ruhande Rwanda yishimira Salva Kiir nabo nyene babihurije ko kuwa gatanu i Bujumbura. Salva Kiir agasaba kandi ko hakwiye kuba imigenderanire myiza hagati y'u Rwanda n'Uburundi abantu bagasubira kugendanira uko vyamye. Igihugu c'u Rwanda n'Uburundi vyagumye bivugwa ko biri mu bahungabanya umutekano mu gihugu ca Congo, aho u Rwanda rwagirizwa na Congo n'amakungu gushigikira umuhari M23 uri kurwanira ku butaka bwa Congo. U Rwanda narwo rukagiriza Congo gufashanya n'interahamwe zakozeho nyabwoko mu Rwanda. Burundi nabwo bwagumye buvugwa mu kurungika abasirikare baja gufasha igisoda ca Congo, aho mbere n'abasoda benshi baba barahasize ubuzima. Intambara nta mahoro itanga atari ugusambura, rero ngo harakenewe ibiganiro bidakumira kugira abo bose begwa n'ayo matati yo muri Congo bicarane ku meza imwe y'ibiganiro. Ibi bikaba biri mu vyo uyu arongoye igihugu ca Sudani y'Epfo, Perezida Salva Kiir akaba asanzwe anarongoye ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko, yateyemwo akamo abakuru b'ibihugu bompi aribo Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Paul Kagame mu gutera mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere, na cane cane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo idasibamwo kuvugwamwo ingwano hagati ya leta y'ico gihugu ndetse n'imihari itandukanye ikorera muri ico gihugu. Umubano w'igihugu c'u Rwanda rero n'Uburundi urasubiye gusubira inyuma. Mw'itangazo ryashizwe ahabona n'umuvugizi wa leta y'u Burundi, akaba yatangaje ko n'ubundi igihugu c'u Rwanda arico gihereza imyimenyerezo ya gisirikare izi nyeshamba zibarizwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo indaro n'amabiro bakoreramwo. Ni mu gihe kandi uyu muhari nawo udahengeshanya guhakana ibitangazwa na leta y'u Burundi, wo ukavuga ko ubarizwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo kandi ko leta y'iki gihugu n'ubundi yagiye kurondera kera cane. Uyu muhari warigezwe no kwagirizwa ko ari uwo mu generali yashatse gutembagaza ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'2015, ariko iyo kudeta bikarangira iburijwemwo. Uyu akaba ari nta yundi akaba ari General Godefroid Niyombare n'ubundi yamaze guhunga igihugu c'u Burundi. Uyu rero ari mu batuma n'ubundi n'imigenderanire y'ibi bihugu vyompi idasubira kuboneka neza nk'uko bibandanya bitangazwa na benshi batandukanye bakurikiranira hafi ivya politike y'u Burundi. Benshi n'ubundi bakibaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yiterera uyu muhari Red Tabara General Godefroid Niyombare, kandi abizi neza ko ataco apfana n'uyu muhari. Red Tabara ni umuhari watanguye yitwa Fonabu Tabara muri Rusama umwaka w'2011. Amasanamu yayo ya mbere yerekanywe na televiziyo y'Ubufaransa France 24 muri Munyonyo umwaka w'2011. Abagwanyi bayo ico gihe bari muri Haut Plateau za Uvira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Ico gihe General Godefroid Niyombare akaba ari we yatwara ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi, mu gihe General Evariste Ndayishimiye nawe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igisirikare. Ni ukuvuga ko aba bategetsi babiri bavugana ikibazo ca Fonabu Tabara ico gihe. Benshi bakibaza ico Godefroid Niyombare ndetse na Evariste Ndayishimiye bagiye barayaga, ubwo umwe wese yari afise amabanga afise ahurira n'igisirikare. Igitero ca mbere ca Red Tabara mu Burundi cabaye muri Kigarama mu mwaka wa 2014 mu ntara ya Cibitoke. Red Tabara ico gihe yateye iva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Ico gihe General Godefroid Niyombare yatwara iperereza ry'u Burundi, Ndayishimiye nawe yatwara Sobugeya. Hari ico ngo boba barayazi. Godefroid Niyombare amaze guhunga igihugu yaratangajwe ko abaye kizigenzo mu hari Forebu wari ugizwe n'abasirikare banse ihonyanga ry'ibwirizwa shingiro mu mwaka w'2015.
nta gitero ca Forebu mu Burundi kirigera cumvikana gushika ubu. Amakuru twagiye turaronka yarigeze kuvuga ko hariho abagerageje guhuza Forebu na Red Tabara ngo zije hamwe cane cane mu gihe iyo mihari yose ifise ibirindiro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Gusa ayo makuru n'ubundi akavuga ko ababarizwa muri iyi mihari batigeze bahuza. Rero igituma Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi yagiriza igihugu c'u Rwanda kuba gihaye indara amabiro n'ubundi basize bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 biyamiriza ibwirizwa shingiro ryashaka guhindura n'umuhisi Petero Nkurunziza. Igihugu c'u Rwanda naco kikabimana co kivuga yuko aba bari mu maboko yashise ko bo batobibazwa, mu gihe igihugu c'u Burundi ngo cumvikanye n'irishyiramwe mpuzamakungu ribarizwa muri ONU aribwo bashobora kurungikwa mu gihugu c'u Burundi. N'ubundi imigenderanire y'ibihugu vyompi irasubiye gutosekara, gusa n'ubundi turacategereje kuraba ivyo politike mpuzamakungu izovuga. Mu itangazo Leta y'u Burundi yashize ahabona yamiriza iki gitero cyakozwe no muri Red Tabara, n'ubundi humvikanyemwo ivyo kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko gihaye indaro Red Tabara kandi karico gifasha uyu muhari. Turategereje kuraba itangazo riza gushirwa ahabona na Leta y'u Rwanda, nabo twumve ico bavugaho. Fyonde subscribe canke s'abone niba utari wafite ndako kugira ngo tuzicikanwa yadushikiriza, usangize ano makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV, Imana ibahezagire.